nuvuga uwundi narinzi nk'umwansi ujya no umwansi yagira kabiri umwansi mukuru uyu mwene wacu nyene uyu niwe mwansi mukuru sinzi kufisa abagenzi ushobora gusanga atana subscribe baraguha basi ntana kurabira ibiganiro subscribe basi gusa nikuvuga umwansi y'umuhinde n'umuhinde munyapakistan azanyuma indangagaciro zo gukunda ivyanyu n'abanyu izo zimaze kumenya ibihugu bike muri iyi si n'umunyamerika n'umunyisirayeli maze kubona ko umunyisirayeli ngahaboza ngaye Bujumbura ugasanga umwe aba mu Kinama umunyisirayeli mugenzi we aba mu Kanyosha kugura umukate akava mu Kinama agiye hehe mu Kanyosha kurondera kuri mwene wa Bera nkubira ntabara gusobanura je bambwiye ngo nta murundi yosobanura reka ivyo bintu murundi rekira bene vyo nuko byavuga ariko uravye ko dufate nko ku muziki urakeka hagati y'Uburundi n'u Rwanda ni bande batanguye kugira hiti mu muziki cyane iconzi n'abanyarwanda bamaze gushinga intayi bigiye ku barundi meme nantuze na Rose Muhanda avuga ati je nize kuririmba mfatiye ku barundi no munsi turihe bariko barakora cyane ariko urakeka Uburundi bwose twize gushikira kwanza biwacu ni wumva ukunzwe mu gihugu cawe uraza ukora abanyamahanga aribo ba mbere sinzi umuririmbyi wacu yavuze ngo muharige muranibaza ko Bujumbura ari capitale yande nimba ari ya Tanzania kuko ukataha Diamond sasa mpangiye ukatari anyu kumva abandi none koko twebwe turi ushobora kubesha ngo none ko atabintu bizima musohora koko bivuga nabi cyane kubera biramaze kungeza ahantu biramaze kumuza n'abantu biramaze kumpesha amafaranga biramaze kumpesha akazi biramaze gutuma nkora nibikomeye kandi umuntu kugiti ciwe yogerako sinobivugira ngaha muga nkunda vyengi ndanje nk'ivyigwa nakuye muri iyo filme kandi nashoye ku applica mu buzima busanzwe ziya filme ntabwo ari kuruhura umutwe gusa ubundi ni nivyigwa ni ibyangi nankebura sinzi ko ariko twovyita yego ikindi kandi rega bakunze kuvuga nimba arabongo se nimba abafaransa ngo burya ngo umuntu atafisha ariko arakora bari inshuti ya satani bivuze ngo atwagwa n'ibije byose niko ngo nta kazi uri kurakora ubunyene uwicaye muri salle basi uri kora aba filme buri kwirinda kwiyumvira ko ushobora kuja guterura akazi ko kabanda ahantu bakubwire nabi bikurinze ikintu Okay, yes. Reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro magara meza n'amafaranga. Niho ndishanyuma tubaye kaze cyane kuri Agaciro Media uno munsi bagenzi mu kigani ishuri ry'ubuzima twatumye umuntu nahora ndota kubona nahora ndota kumviriza abantu benshi b'abarundi bakunda gasobanuye hari n'abanyarwanda by the way bamwumviriza aho gasanga ntibamuzi na benshi bakunze guhura mu ibarabara ugasanga ntibanamumenye cyangwa sinzi uno munsi tugiye kugana na Hakimu bazwi nka Hakimu Production hari n'abantu nasanze benshi bagenda bumviriza ama documentaries yabo tukayikaze cyane Monsieur Hakimu murakoze cyane Hakimu irani rya mbere ugiye kuri kamera no kuri kwa Mungu bisa n'irya mbere gusa si rya mbere uko mu gihugu huzuye amakamera menshi ari usanga amakamera de surveillance yaramfashe birashoboka nabwo amakamera donc nkayo ku ma social media ma televiziyo narigeze kujya ko rimwe ariko twaciye tugihanagura ego sino ubundi turatinya abantu muri make ubundi nakuze kuva mu minsi heze narigeze kuza ndumva abasiguzi donc basigura amafilme b'abarundi aho bagi abo nabuze burundu ntaragira nsubira kubona nk'abitwa ba King Kabutindi sindasubira kumwumva oya King ntari umurundi ari umunyarwanda ajya n'umunyarwanda ego mugaba ngahi Burundi ego yaje mu Burundi hari 2019 ukonye hamagajwe na studio aho bari baje gukora nanyuma bizogenda nayi baravana bamusubiza mu Rwanda narumva ko avuga ikinyarwanda je twageze kuganira mbira ngo nguje mvuka Igitega ngo mugana kuriye mu Buganda mu Rwanda oya Igitega sino yavukiye ahubwo Kabutindi yavukiye mu Rwanda okay yaza yageze mu Burundi 2019 uko
Okay, uno munsi rero ngaha mu Burundi abantu nibaza ko batarijije gusa bakunda ijwi ryawe, nibaza ko nisinzi y'abantu baraba amafilme yawe kuko hari n'igihe ngenda mu ntara hagati nkajya hari udusari barabira sinema nkumva ijwi ryawe n'igero riko ryateramishije abantu. Uno munsi dushatse tumenye Hakimu uko twe turi baho ndi changement ariko dufite amazina twiswe n'abavyeyi. Je nitwa Olivier Ndayisenga. Yego. Hakimu nawe nini? Olivier Ndayisenga. Okay. Ariko maranibaza kenshi na kenshi kuki abantu bagiye mu myuga runaka bacahindura amazina. Mugabo nko kugira umushikiranganje ucurigaruka ko jyane ni gwawe. Ibintu turimo biri seri. Ni kibazo. Ibintu dukora entertainment iri seri ituma duhindura amazina. Ni ngira ngo tuntu tw'ubuhizi. Ariko nivyo ni umuntu abatijwe ba pastor baraguhindura amazina witwa runtuzo gacamvuga tukwise Matayo. Bo Hakimu rero ntiyatangwe yari Hakimu. Oya yatangwe yari mugabo navyo vyaje kubera impamvu runaka kumbure tuza kugaruka ko ariko ubundi Hakimu mazina yahawe n'abavyeyi ni Ndayikeza Frank. Ndekeza Frank. Yego. Jene nzi ko Hakimu ari Hakizimana. Oh yeah. Ntubaye wa mbere uvuze uko nyene ngo Hakimu ni Hakizimana mugabo ravye Hakimu na Hakizimana. Harimo gatandukanye nyine. Yumva ari kwitwa Hakizi. Ariko suko bihagaze. Okay. Uno munsi tumuzi nk'umusobanuzi akomeye. Mu gihe abarundi iyo bariko arabyumva bijya donc nkaziya filime musobanura nyinshi ziri no mu birimi bitamenyerewe ahantu henshi ku isi. Ega icongereza n'ururimi abantu biga benshi bakamenya igifaransa kuko bivugwa henshi. Ngaho kumva nk'igikoreya, iki Bangladesh, ibiterugu, ntabona byose wasobanuye muri filime. Donc Hakimu ivyo bintu yabigiyemo gute ubwo buhinga bukurahe? Wabaye mu bihugu byinshi. Ubuhinga bwo gusigura indimi canke bwo gusigura sinema. Bwo kumenya indimi canke bwo reka duhere ku ndimi. Okay, indimi rero jewe nzi indimi zigera kuri 4 ariko nkaba nzi gose rumwe zisumba n'inzego muri make. Okay. Nuko bihagaze. Ni kuvuga muri zo ndimi rero filme nyinshi bivaye no kwicongereza busanga ari ururimi abanyamerika bakoresha. Abanyamerika nabo kabona ari ni igihugu bihugu bishizambigire igihugu kimwe kandi gikomeye ku isi sivyo bituma abantu bose bagomba kwisanisha n'abanyamerika umuco w'abanyamerika. Niyo mpamvu rero iyo amafilme yose ku isi yakenye ikintu cya mbere bihuta ni kwemeza neza ko bashira mu cyongereza. Yego. Ugiye muri the streaming services nka za Amazon Prime nka za Netflix bagira nama equipe yo kudabinga kwa kundi filime mu giterugu bagomba rero kwicisha kuri Netflix abantu bose ntibumve giterugu mugabo mu cyongereza baca barondera equipe ishinzwe gusubiramo amajambo nyene mu cyongereza sibyo ariko mu gihe kiri muri theater ni kuvuga mu masare kuko niyo hanze amasare abayo sino gusaba amasare gusara amasare busanga ari VIP abantu bagenda bakariha niyo mpamvu ku ma YouTube usanga huzuye ama trailer ni kuvuga mu gihe bataradabinga bagerageza gushira iyo filme yabo cyabe giterugi gitamiri gikanada giki urimo rero wose bagerageza kwandika amajambo hasi bita mu gifaransa sous-titres nyene subtitles kugira ngo n'umuntu adashobora kuba yumva ugo rurimi ashobore kugira iki ashobore kuvyumva tabura ni kuvuga rero no ubara nasobanuye filime iri mu Gifilipine suko mbanzi Gifilipino ya ntaconzi na hambavu y'amajambo te kubera gusigura cyane mu mafilime ushobora kuba ati kumba hagasigura ukoke ugasanga n'igihinde rero amajambo menshi ugenda umenya kubera umaze igihe uzisigura tambi bacuvuga kumbe tambi n'umuvukanye okay cyo n'igiterugu ucubimenya Pierre kumbe Pierre n'urukundo okay mugabo ataruko wizi gihindi nuko umaze igihe kirekire usigura izo filme utuntu tumaze guca mu matwi inshuro nyinshi cyane mugabo nta gihinde nzi nta gikoreya nta giterugu ndabikesha amajambo yo munsi y'icyongereza. Wow. Nuko bihagaze ariko jewe imbere yuko ntangura kumva abanyarwanda babyegereza mu rurimi twe twumva natanguye kumva iby'abantu ze iby'abatanzania nibaza ko nabo nyene baba bagize dubbing irakuba yumva ni burya nka filime iri mu gishinwa ushobora kuyumva cyangwa mu gikoreya ushobora kuyumviriza par exemple nko mu Giswahili ukabona ujya mugore kavuga Giswahili byose gutyo
nabyumva ku bavuga Igiswahili b'Abatanzania cyane cyane mu nyuma ntangura kumva abasobanuzi b'Abatanzania encore donc isigura kujye mwe mu bigira mugakabigira mu Giswahili mu nyuma abanyarwanda baraza none uyu munsi kuba dufite abarundi babigiyemo cyane cyane nkawe niwe mbona uri imbere gusumba wabaye mu bihugu byinshi babikoramo cyatangiye gute muri make ico kintu ahanini ahantu cyamaye gusumba ndi mu Buganda hoho birakaze gose gusumba kuko abaganda bari professionnel cyane kandi mu Buganda biri mu mafaranga menshi gusumba Tanzania naho abatanzania barabesha bari bagasa n'abasiguza uravye neza bigana filme bigana amashusho bagasa basiguza mu basiguza nuzo bashirimo bajya basigura mu Batanzania bajya benshi bigana amashusho anaenda sasa wanazungumza ronde wanazungumza vuga bariko barazungumza ibiki urumva niho usanga hari kibazo mu Batanzania ntibasigura ahubwo bigana ama image ni kuvuga je ikibazo cavuga ngo navyinjiyemo gute je ubusanzwe sinigeze ngomba kuja mu byo gusigura amafilme ni ibintu najemwo ntabiteguye nkisanganya nyine nari nkiciga muri kaminuza y'u Burundi fise umugenzi gusa arambwira ati wowe rero baraguhamagaye muri studio iraho onye ingo uze na flash Zeti uko narakunda filime kuva kera ati mvuze ni uko biri kose nimba bambwiye ntware flash haraga cinema gashasha gasohotse ndara ndirabira ndayijana ico gihe nkufatiye aho nyene uri kuraba nka filime ziri mu Gifaransa cyangwa mu Congereza warazumva cyane gose wanashima sinakunda filime z'igifaransa nikundira filime zisiguye okay aho hari mu mwaka yuwe onye twumva hari 2021 2020 nyene na 2020 mu ko onye hagati y'imyaka 2 ni vuba cyane sikera cyo gihe barampamagara ati ngo nabese umugenzi bita Zigi bari muri Dubai yagiye kurondera akubuzima nk'abandi bose arambwira ati wingo kwa David nikiza ndagenda niwe yarafise studio yakorana niyo kabutindi twatangiye tuvuga ico gihe mugabo kabutindi baramaze gushwana gatana ati we nuze je nkeneye umusiguzi w'umurundi rero abanyarwanda atabanyarwanda twananiranye ndabaha amafaranga nje bakayajya nkene umusiguzi w'umurundi ubwa mbere ashaka kuvuga ikirundi nyine ndagenda tifata iyi flash rero impanda yimuha ashiramo filime yitwa DDLJ Dilwale Dulhani Alejayenge ya Sharukani y'amasaha 3:20 hafi n'6 tigenda urabe acamana kanati uko bavuga umugiruko ati sawa tagafata ndagenda filime hageze amasasa baje bati je ntarangije byose byaheze moyitondo ngira kandi usubiremo uko bavuga ugira ati okay uzoze buke dukore umwimenyerezo candagenda Ariensari vyuma navuga nyine nkutaramenyera carambye ati rero office giza bizoca mu muso mwewe uzugaruka hirya ejo rero ngaruka hirya ejo acanshiramo filime yitwa Welcome to the Sudden Death ya Michael J. White atware kwanza kwiye DDLJ nyine ati tamwo turabe atangura ndasigura iminota nka 30 ati uzogaruka rero kandi ejo ngarutseyo ati rero no munsi imenyerezo sigure acama yari film ya Michael J. White Welcome to the Sudden Death ntangura kuyikora irahera chance biro kandi dimanche urumva nk'umunsi wa gatanu ko subiyeyo sanga mukiwe nawe bari kuraba iyo filme nakoze nyine n'ijuri dapanze ku murongo neza ndiko ndakora narahejeje gukora iyo filme bariko barayiraba ngira nkori yindi mutambukanye wati rero cyangwa nisaba kweri je numva atakibazo iyi filme ndayisohora umugabo wati yisohore nta kibazo je numva atashibaye cyaravuga tuzi n'inkuru kuko ari umuislamu uyo mugabo yachavuga ijambo rivuga ngo n'ubundi nk'intumwa Muhammad ngiravuga ngo w'ikintu gishimwe wawe ntuzurindira amajambo y'abandi akira amafaranga turatanguye akazi mbaninjiye mu mwuga bira mupango sanyene critique negative zari nyinshi pe abarundi nyine turize ko tumeze dukunda iby'abandi gusumba iby'iwacu nk'ubu filime ya mbere isohotse je ndibuka ku giti cyo wani nkikora ikiganiro ca mbere nagisubiyemo nk'inshuro zirenga 10 ngoma numva ni critique nuko ntabikorera kuri chaîne yanje buni iyo video nego ndayifata
ufite nyine umwumva ahantu henshi wagiye uradekona wewe filime ya mbere yasohotse wumva gute mu mutima wawe? Filime ya mbere yasohotse ibyiza by'ibintu rero bawukwitiye kudahari. nta rubuga ujya kungongiye kuraba commentaire ngo banditse ikoya je nasohoye projet uyiraba itakuraba utayiraba urimenya birakuraba wewe. Ni kuvuga narasohoye filime ya mbere imaze kuja hanze gusa ikosa ryari hari nuko nakwera ahantu uyu mugabo asanzwe afise n'amasare baza gutora filime rero gacha bumva ngo iyi filime kweri ngo yayishe cyane ngo iyi filime wapi muri migere kuza ahubwo usanga bari banakuza ni kuvuga barabakozi b'uyo mugabo nyene nkorerako bari bazi ko nkoreraho nyene rero bambona bagacha ngo iyi filime kweri ngo wayononye ngo kuyihereza uyu unye wapi ibaze abakozi bo mu boss wawe barakwiye gushigikira umukozi wa boss mugenzi wawe ugaca ngo iyi filime kweri yayishe ngo ni migere niyumvikana n'ingumi nizumvikana zivugiramwo ngo boss wapi kweri cyangwa se ibintu zobivamo ariko buke ni urugenda abarundi barayamaze rero harageze birakunda kuko barazi gutukwa n'abantu nyene abarundi mbere wanashima abantu benshi batamfashe ku mugongo n'abarundi biwacu nyene. Izo filime zibaho none zirambuka hanze zigashika muri ibi bihugu bibanye cyane gose cyane nkuno munsi uko tubona iz'abanyarwanda zizunguruka ngaho iwacu ni nako nizagwanye zizunguruka iwabo cyane gose. Wow, ni ntamihome kuko impamvu mvuga ko zizunguruka cyane ndakorana na benshi bazinsaba bazingurira mu Rwanda kandi binayibona ku isoko nimba umuntu yo kwivolonta agatanga amafaranga atakira duhe filme bacane bihinde nivyo bakunda ko ndabahereza mu Rwanda cyane barabigura amaseri ibintu nk'ivyo onye ni kuvuga tuba dufise n'imbuga ama website dushiraka amafilme yacu abantu bakaza uragenda muri dashboard ukaraba ukabona muri imisi abarundi ho ko bari imbere mugabo igihe yikurikirana n'u Rwanda nyene mu kuza kudahura izo filme kuri website kuri website abarundi basigaye bajako Imana ishimwe gose Imana ishimwe cyane barajako cyane hari gihe nyene bambabarire gatoso gukritika gose mugabo hagiye mbamo ubuhinga bwa bamwe banamubwira ikintu kire kuri Gmail kuma ngo none nkaho ndabigira gute muri make umurundi gusa yikundira vya bintu byoroshe ashikatora ntubwire ngo hinjiyemo publicité gusa usubiza inyuma ngo ugira ukoya canke ngo banzo fyonda ukurikizani ibyo bintu menga nta mwanya bifitiye ni niko bimeze ku barundi rero ni dukunda bitugora. Okay, ngo muvuze kuri ivyo bihindi jenki kurana kuri iyo misozi turavye ibihindi twama turabi bya yakuza uno muzi ntavyo nkicumva kumurengera niko yahaje sinzi ko yahaje amaraso mashasha bamwebwe n'abandi benshi eske wewe uje gusigura izo filime wari ufise nawe umuntu ukuntu uvuga ati ko ndavyinjiye mu muntu yombera umuroro modo umuntu w'icitegererezo? Ego ubundi yakuza n'umwarimu mbere na mbere turana mutagera inshuti yanje gose uze ko mari nkinda muhe yakuza inshuti yanje cyane ariko uno munsi yangira nta muri byinshi baruvuze ngo uno munsi iyo bari imbere ya Rocky ugeranije inde yakuza ari imbere ya Rocky ku buhinga erega zirikana mwarimu yakuza n'umwarimu je warubize yakuza n'umwarimu wabo bose uri kuravuga niho bazapikati mbega mwarimu wawe nindaza kubwira ati yakuza na Rocky numusiguzi wa mbere uyu munsi mugabo kandi arafise uwamufashije yamufasha akaboko yo ni yakuza nyene ndikuvuga yakuza n'umwarimu cyane. Wow, ndikuvuga umuntu wese yaciye biganza vya yakuza n'umuhinga kubera nawe yagiye mu Uganda yabayeyo ibintu nk'ivyo onye baganda nawe n'abasazi muri ivyo ndibuka bitwa ba Master Jack n'abandi Master Jack umunyarwanda we ngayigira muri Uganda ni nawe yabitanguje kandi uko bamwe baravanga vyatanguje yanga abandi Master Jack mugabo kandi mu ma interview menshi Master Jack ariyemera ko ari we yazanye ibintu vya disco mu Rwanda na disco buri nimbara Manes Club ni ibintu byinshi Master Jack yazanye nyine muri zo gahunda ni kuvuga mu batanguye rero ufatira kuri yanga canke Master Jack wo muri abo onye we don't know ariko yakuza rero n'umwarimu kubera niwe yagiye ashiramo abantu benshi kuko film ubundi si ibintu byinshi film ni mood gusa yakuza n'office mood mwitabaho bigeze kuri film uretse ngira kantu gato nibuka batandukaniye ko na Rocky Rocky yazanye ibintu byo gukavya no kwiyemera ngira navyo byamuzamuye ubundi nawe
yashiramo nyene utuntu sinzi ko novuga ni nk'udushegu kwa ende yakuza cyane cyane ko ageze ku bagore yakuza ni mu createur arakreya ama expression menshi ni kuvuga hari witwa Moses ni nawe nakunda gose gusumba abasobanuzi bose Moses yazanye ama expression menshi no gusigura film ikagenda ku murongo neza ibintu nk'ivyo onye yakuza nabo aje aravuga ati nanjye ngiye kuzana akantu gashasha rero muri ya filme byo gusara muri filme kwiryosha urumva iki gusigura gasene gusigura filme si kuvuga ijambo kurindi gusa kabuti ndiyakunda kumbwira ngo cibari kinyamakuru birashika rero uramutse usigura ijambo rimwe kurindi bikaba ibyo byonyene ugize nk'ikinyamakuru kibari kinyamakuru okay ni kuvuga abasiguzi beza rero dufise uno munsi muri aka karere kibiyaga binini n'abasiguzi bazi gusigura ijambo kurindi mugabo kandi hageze kuvanga mutonota kuko umusiguza abonekera kubumenya afise ni waza usigura gusa ibiriko biravugwa ngo urahejeje ivyo onye none bizonezereza nde erega filime nyinshi ubona ho hanze zisiguye si kuvuga ngo hari abantu benshi bazi indimi none igifaransa nukiza none kubera iki uwo kwicara ukaraba filime isiguye kandi uzi igifaransa nduvyikorere tukeneye kumva kwanza ubumenye bw'umuntu iyo sone kuko wewe urashobora kuba filime gabuka hakabaho sene yipasa ntumenye ngo vyagenze gute ariko jewe nk'umuntu maze kuraba filime nyinshi maze no kuzikora kandi ubikora nk'akazi nk'akazi nshobora n'imbere yuko filime ndayikora mbanza gukora ubushakashatsi ndavuga ibihuzwa niki dufate nk'urugero hari amafilime y'ama sci-fi n'amafilime agira ko kuri apana yagira kurangaye barakoze ya Avengers muri Marvel Avengers igira kuri zine niba atari zitanu sivyo ni kuvuga rero muri zi Avengers part ya mbere ya kabiri gatatu ya kane muri zi zose hari izindi zica hagati ni kuvuga sene ipasa muri Avengers Age of Ultron kugira ngo umuntu ayibona yisobanukirwe bisaba umuntu abikurikiranye avuga ati iri mubonye mwibuke muri Captain America iki Winter Soldier byagenze ukuntu ukaza kubihuza n'ivyo ahubwo hanigiye habonetse ubuzima busanzwe hanigiye mpora numva mu bivanga n'ubuzima busanzwe tutanga histoire yabaye mu gihugu runaka ni kuvuga ibintu bigira umusobanuzi rero kugira ngo umusiguzi mwiza bisaba kuba wari documentation warasomye ubona nk'urugero nka pike ariko asigura ngo iyo modoka yitwa kunuko GT20 ni umudagi none ariko haraba filime ubunyene yomenya ngo iyo modoka ni kabiragani biragoye umusiguzi mwiza rero ategereza kumenya mbere na mbere sibyo ibintu byinshi nko umusiguzi kubera uzururimi ururimi naco uruvuze hanini ni 50% ku rurimi okay muri aka kazi indi 50 rero n'ubwenge bwawe no kutwara filime kindi ukaba ufise ijwi ryiza nyene singomba ribe ryiza gose nyine mugabo kandi hari ijwi ribangama ribaho naryo kandi ukabuze neza iryo jwi urarimastaringa gute rero waritwara gute kuko haro bisaba kuvuga cyane hariyo nk'umusigo ushobora gusanga kuva filime itangura barabamaze urumva abare ko yagatsi none bizogenda gute ko umwana wacu agiye kuja mu gihugu c'amahanga ugaca wumva romorotse none bizogenda gute urumva nawe uriko sisawa nubwo n'ubumenyi umusiguzi akwiye kumenya nta utangura bizi mugabo buhoro ugenda bigira ku bandi wewe bavuze yuko bisa nkaho sinzi ko wigiye canke wigishijwe na Yakuza uramwigiye ko canke yarakwigisha Yakuza ntigeze anyigisha ahubwo yangiriye inama niko bavyita abanyarwanda kugira inama no mu kirundi nyanga ariko nuko yarampanuye mu bintu byinshi ubundi jewe uwanyigishije telefone cyangwa wabayo kuri telefone kuri WhatsApp hanini Yakuza yagiye ngira inama mu bintu byinshi na Bidagrets Bidagrets turakwana n'umugenzi cyane gusoma nabandi bose ni mugabo je uwanyigishije rero ibi byose sinumusiguse oya Ujya uri hanze y'ikibuga arazi kubona amakosa y'abakinyi niyo mpamvu kocha usanga ahagaze nyuma y'ikibuga jewe nigishijwe n'umuntu adasigura filime yitwa David Nikiza niwe n'umurundi afise ama business nk'uko onya akora mu buterere niba nyigishije yankoye muri ivyo bintu niwe nakubwira ko yantumye flash nyine mugenzi yaramamagaye nkora flash kuri David yaramfata akabuka ngo umviriza akantwara mu masari ati we rero umviriza aho onye kwanza ngumviriza nk'umusiguzi ariko arakora ngumviriza ngumvise rero ngo ubona ukuntu hatwaye aho hantu ngo rero ngo bigeze uko bitwara uko agashiramo filime y'uwundi ngo urumva ngahanye
umuntu aciye aduga ko naciye amanuka aravyununye akaseritime wewe ni wagiye nyigisha rero mpaka ndavuga ati yana fresh kabisa. Wow. Ushiko no munsi kabisa urabicamamare. Ariko none nk'ubu umuntu yo kwibaza ni byukuri ibi bintu byose ubwo bumenyi bwose uno munsi ufise byose wabyigiye ngaha. Nyine kuri kugataka kaje ku Burundi. Uburundi bwacu bwiza. Ntuze asinzi nk'ubu ndabona wamamaye gose kiretse ko mbona ariko araza abandi Gaheza wewe kumuri nabandi muga Rocky kubwawe kujya kuzamuka vuba vuba mwanya muto byagenze gute arenge bagiti Junior yari baramufashe no kumwigisha kumuri ivyo onye sindi ba kuburyo no bimenya gusa turashobora gukekeranya turashobora kwiyumvira n'umuntu yabikoze nk'akazi cyo ni cyambere n'umuntu kandi w'incabwenge umaze kumufisa ubwenge rero ibintu biraza arema musaroma yavuze ngo rero jewe ibindi byose binyimenyihera ubwenge baraza wacu yarafise ubwenge nawe kandi bwinshi ariko arakubwira ikintu uracumva akabaraciye mu bintu byinshi mu buzima burya experience irakonta ku bintu byinshi cyane urabona umwana yakuriye mu gisagara umwana yakuriye ruguru bigeze no kururime biratandukana uravye no kubavuga uko bifata no mu bwenge ntibivuze ngo abantu baba mu gisagara bose ngo nibigugwa ya bivaye n'ubuzima umuntu yaciyemo rero ibintu yaracamo muri zo gahunda hari igihe usanga umuntu rero ubuzima bwaramwigishije akaba akunda n'ubushakashatsi burya filime umusigo ushaka kumukarifiya wisunze gusa amajambo avuze sibyo hari abasiguze benshi mugabo badashobora gukora YouTube channel ngo irambe chaîne ya YouTube rero ikora ama documentaire isaba ubwenge burya umusiguzi je ndamupimira gusa kuri YouTube nagira ngo birenga abasiguzi bari bafise ama YouTube akora ibintu byumvikana basi niwe wenyine sibyo Yesu no kwibagaya nanje rega ndakora bigakundwa Agaciro Media nikuvuga rero ngo nangaye kuntu menga urikuyemwo Yesu nikuyemwo nikuvuga kugukurikirana nikuvuga ikiganiro cy'umuntu cyumvise kuko filme none filme ko buri kuravuga ibiri ko biravugwa nyene ni nk'umu interprete mu rusengero nyene umuntu aravuze Haleluya 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 Yesu araje Yesu wanakuja numva nivyo ivyo nta utobikora na ushaka nataburi mu buzi woza muri filime ukayisigura neza atacongereza uzi abasiguzi barahari mpaka uyu munsi basigura amafilime amasezo zero anglais cyenda bazi abantu none cyane yarababisha nyine kuko atobabesha abakeneye kubaho ahubwo kugiye kuntu muhasiga zijya sous-titrage y'amajambo aguma cajya yabiye bariko ravuga kuzisigaho burya ntubukreye critique kuko hari abazifiri mu gihe uri kurabesha abantu nyine kuzisiga kurumva baragukritika nyine hari amafilime rega batanyegeza amasutite atabari embedded ahubwo bari ko amaseko neza ndi kuvuga bigeze aho rero narigeze kumva n'umusiguzi je twaje kuvugana nabi gusa nageze umusiguzi ariko baravuga ati tugiye kuduga umusozi wumva yivuga ibindi bibaho yari mu gifaransa yo filme ndi kuvuga abasiguzi bose rose abanyakuri ariko benshi cyane bahari n'abanyakuri pe ni bake cyane bavuga ibiwani ariko barahari ndi kuvuga gusigura filme ntibiva gusa kumenya ururimi oya kuko umuntu ataruzi ubugenda sezo abantu bakunze ari benshi uhera ku ntango n'iherezo ari ibiwani gusa abantu bakaba barayikunze nk'abasazi n'uwagerageje gusigura iby'ukuri ntibabikunze donc muri make ndagusubiramo neza ndazi sezo abantu bakunze ariko intango n'iherezo ni binyoma uwo musiguzi ariko arayibeshamo sibyo n'uwagerageje gusigura iby'ukuri iyo sezo nyine ayisigura y'ukuri ntibayikunze abantu dufate ko ari kwa kundi ikinyoma gitanze kuri kica kiba ariko kuri bavyita gutubura iyo ufise ubwenge bwinshi bwo kubeshabesha abantu birashoboka rero umuntu udukuru twinshi kuba ari kwakwanya biraca mu tumurizo gahunda sasa le frère ujyanye ni yagize ubwenge bwinshi muri ibintu agira iki twari tubimusangamo twese turicara tukaraba ivyakoze tukaryoye kuko jewe abasiguzi bose ndabakunda ndabemera haba abarundi haba n'abanyarwanda ndabemera bose
sibyo kiretse umbesha uraronka n'umwanya wo kuzikurikira ko yari je nta filime idasiguye ndaba ndazi igifaransa ndazi kirundi ndazi n'icongereza n'igiswahili uvuze ndabizi sindi umuhinga muri ariko ndavyumva tu sibyo bivuze rero ngo naho izo ndimi zose ndazigerageza mu basi mu mvugo yumvikana ariko nta filime je ico ndaziraba mugabo si kenshi pe je nikundira filime zisivuye wowe urumva buri kuronderamo n'andi ma experience ndarondera ku basiguzi bake bonyine bane nk'ubu jewe nsohoye indirimbo sohoye filime zidukinira ngaha canke nk'iki kiganiro ndashaka kumenya ko cakunzwe cyangwa kitakunzwe kuko ndafise aho ndabirabira hagena gishize mwe filime ko mukoreze gace zisanzara zikazunguruka mu banyagihugu uramenya ko filime yakunzwe cyangwa itakunzwe turabimenya gose ubirabira icyambere nshize ku rubuga filime itowe na benshi cyangwa ati filime kweri yabahimba ico ni cyambere icyakabiri ya site web site web yitwibutse ko muri n'abantu baje kukwibiza ni wezi 3 akaburungu hp movie akaburungu org cyanke wezi 3 akaburungu agasobanuye times akaburungu com ni zibiri okay turaza uzipininga nga muri commande ya kino kiganiro muca mugira ko muzira nta kibazo ni kuvuga iyo ya kabiri rero ni yo mu brother dukorana yitwa Bida Greats original wanje niyo ya mbere hp mugabo rero ndashira kuva biruko interconnected muri ubwo buryo ariko kugira ngo tumenye ko filime yakunzwe kandi rega ubundi icyambere gikundwa n'umusiguzi si filime kuko umusiguzi akunzwe nahari kura ninde ni filime ziryoshe gose agasigura kandi ninde baraba ni kirundi mu kindi mugabo kubera bakunda giyaje giwe canke bakunda uko yasobanuye usanga baravye mugabo kandi ntaho ukundwa na bose naho usigura gutara kagwika kugwanya nakakwemera mu basiguzi bose nuko bihagaze ariko kandi uramaze kubona yuko iyo umuntu bamaze kumukunda umengo nta nabi agira umengo filime yose wosigura umengo barara umengo iraryoshe kuko ari inzu yikora iraryoshe kandi ugasanga iyo filime n'uburobe bwigendera mugabo baravye kubera yakoze nakabakunda nuko bigenda udufashe kano kantu ndamaze kumva iyo muri ko murasobanura ayo mpora numa ngo ukaruka numwaka bonye mu bantu bose ngo yego namashi eske mubigira muri sare haje abantu baza kuzirabira bijye bimeze gute kera niho bakora live ariko unye mu muzo wa Masterjek bande pike bose bigishushe hiyo mu Rwanda bakora live muri sare ibintu nk'ivyo ico rero harageze igihe kirahava kuko nta mafaranga vyinjiza abantu batangura gukorera mu ngo zabo batangura gukorera mu studio bagasohora hanze bakagura ubu rero bijyanye biba mu buryo bubiri muri iyi minsi ni kuvuga nk'umusiguzi wese ariko arasigura filme ashobora kuba afise abagenzi bamwicaye inyuma abajama nyene 5 3 4 mu gihe rero uri kurakora filme bahari hari gihe hacamo akantu nyene bagakoma amashi nko mu basobanuzi banywa inzoga rero hari n'igihe usanga bikubitsiyemo agacupa bana bicaye inyuma bajama nabo bari ku gacupa n'ibidatwengeje barabitwenga kubera agacupa urazi mood yako nyene ukumva mashini barakoma indati yewe ashara mu maze birageze nk'ivyo onye ugasanga byaryoshe iyindi kana yo ni muri salle mu gihe wahamagaye ukeneye uze gusigura filme abantu babona nko nkawe yarigiye mudora twumva wagiye nk'ingozi gukorerayo wagiye za Nyanzarake hajya bari mu masare bari mu masala kenshi reka rero tugiye tubibwiye abarundi neza eske abantu bashobora umuntu ashobora kuorganiza sale ukaza ugasigura live abantu bahari bakubona neza cyane ndajayo turakora ama publicité nyuma tukagerayo tugakora bakaza nunga ibijumbura ariko vyokunda n'ibijumba tuma tubikora ku buterere mu rubirizi imperukayo ryari Baraje filime yitwa Saventi Bahadur ivyo vuze baravyumvise cyane uko twayikoreye mu rubirizi naho nyine abantu bakomendura harageze n'igihe rero nyine habakanu kabaryoye cyane ku buryo wamengo nabo bagira basigure iyo filime azoyirora bazoyibona nuko ariko bantu muri ko muradukurikirana dufashanye turabe ukuntu one day yoza gusigura tubibona amaso mu yandi nk'abakunzi ba Gaciro Media eske nta muntu afise sale ngaho hafi aho kandi tugatunganya
muzo twandika tubivugana tuzoje tuza tumurabe ubuhinga n'abashaka kumbure kandi ndisiri ko warabwe n'abantu dufate 100 sare nyibirimo ibintu abantu 100 cyangwa amajana 2 burya ashobora kubona nka 5 cyangwa 2 baba inspiré nabo bakumva ati uyu mwuga ntuka twawujamo neza cyane none okay kandi abarundi benshi babirimo bariko barakora kuko ikintu cyabaye aho hambere abanyarwanda bavuga ngo nta mu Barundi ngo nta basiguzi bagira ahubwo akunda no kudukengera akaba turasinziriye voilà nta basiguzi bagira c'est vrai ko twebwe ntibiragera ku rwego rukomeye kuko babitanguye kera cyane bamaze kumva mu gihe cyanga kiri umunyeshure bari mu bintu byo gusigura amafilme ba Master JK umva ibintu bya kera cyane kameme ibintu byo gusigura amafilme kuko babikuye mu Buganda ni hafi yabo birabandukira nabo barabikora tuje kubifata ryari si kera cyane ariko turiko turagwana tugerageza kuraba natwe kubase two ndashima kandi ubona unye abantu benshi bijya bafata ku bintu by'agasobanura ari ibintu bavuganya ni nkandagira bitabo ngo niba biraba ngo abantu bo muri ya makartier mugabo siko kuri ariko ikintu cyose umugani w'abarundi umwuko nikiriko umukaturiyo nyezina boje mukate rero mu bintu byo gasiguye uriyo kuri bamwe ariko si kuri bose nkanje ni Chess no bivuga nabi cyane kubera biramaze kungeza ahantu biramaze kumuza n'abantu biramaze kumpesha amafaranga biramaze kumpesha akazi biramaze gutuma nkora nibikomeye kandi umuntu kugiti ciwe yogerako bivuye muri ivyo nyine nk'ubu sinokendera manite ndayabure sinokendera hirasiyo ndayibura uko nyine abazungu bagisohora filime umva n'umwuga udahera abantu baracashaka kuko uzosanga ibi bintu ahubwo bifise n'akamaro ku rundi ruhande deja nk'ubugenzi bwe abantu bazi ubu expression bwinshi kubera amafilime dukora kandi umengo filime yitwa Pushpa urayisobanuye yego Pushpa urayisobanuye yego sinobivugira ngaha mugara nkunda bise ndanje nk'ivyigwa nakuye muri iyo filime kandi nashoye kwapika mu buzima busanzwe ziya filime ntabwo ari kuruhura umutwe gusa ubundi ni nivyigwa ni ibyangina nkebura sinzi ko ariko twovyita yego ikindi kandi rega bakunze kuvuga nimba arabongo se nimba abafaransa ngo burya ngo umuntu atafisha ariko arakora bari inshuti ya satani bivuze ngo atwagwa n'ibije byose ni kuvuga ngo nta kazi uri kurakora ubunyene uwicaye muri salle basi uri kuraba filime buri kwirinda kwiyumvira ko ushobora kujya guterura akazi ko kabanda ahantu bakubwire nabi bikurinze ikintu kandi uriko na charginga n'umutwe umenye utuntu sibyo filime nimba yitwa dufate nk'urugero ventilateur bati ventilateur ni kivuga gatanu naho atari uri muzi utize aho kantu bagatahana ati kumbe ventilateur okay nico cico onye niba kivuge je ntuzoyoba kuko wakumvise bakavuze nk'incuro zitanu muri filime nawe kintu kivuzwe gatanu ni ngomba ukimenye sibyo uramenye ibibanza nuko bandi babayeho abanyamerika lifestyle babayeho gute abafaransa babayeho gute uri kuravyumva uriga kuko hari amafilime usanga barakinye bakwereka abantu baje kurondera ubuzima hanze hari gihe birangira nabi iyo ubutse kumbe nuko uri umukobwa urarava ati umuhungu arabeshe umukobwa ko mukunda nyuma muteye inda aramuretse uri umukobwa ati kumbe umuhungu yokobesha gukunda yifitiye uwundi nzovyitonda ko urumva byose rero ikindi ro kirenze n'amafaranga barimo kuri twebwe benye kuzikora bende kuzikinisha usanga imiryango itunzwe ariko ku rundi ruhande mwebwe burya kare naho nibaza nti abantu bashinga ama studio uwo yaranagabanutse adanaza ama imiziki y'abantu adanaza filime z'abantu usanga umuntu yarakoze ikintu agishiramo amamiliyoni n'amamiliyoni wowe uritorije kwidandariza no kuri kwa Mungu ega namwe niko kuko mwe nta mitahe mukoresha kandi mu bintu byagiye imitahe myinshi nyene urumva imitahe niyobora n'igihe n'umutahe igihe n'umutahe siko yavuze umuhisi igihe n'umutahe gufata ubwenge bwawe washize nawe n'umutahe n'udukoresho wakoresheje twajya amajwi byose urumva byose no mukwironka iyo filime hari igihe bikuvuna rega sama filime yose bigiye amaboneka
hari igihe gukora filime imwe ndayikora ikandusha ku rwego rushimishije kabisa. Filime imwe gusa. Filime iyo muri ko murayisobanura ku munsi umwe irahera. Wera bisanzwe byo biva nka zitatu ko zihera ku munsi umwe. Ku munsi umwe? Wow. Zirahera. Ubwo zihera kwa bimenyere kuko hari umuntu abanza ngo ayirabe kwanza, ngo arabe buri kimwe kwanza kirimwo ayige ngo ayirangize abone kuyisigura. Urumva nawe uravye ginde cy'amasaha 3. Kukirabo umara amasaha 3, ongere kama gikora amasaha 3, urumva umaze amasaha 6 winjije iki. Mugabo nkanje kubera mba namaze kubona maze iminsi nkora filime ifa kumanuka gusa dukorokana nayo turahejeje iyindi niza. Ushaka gutegura kuyisigura utafashe umwanya wo kwiraba? Yego. Wagiye gusa kuri Google ugasoma ijya synopsis. Ni virusi bataye batangara kurondera uwataye iyo virusi mu kiyaga Tanganyika. Turahejeje bitanguye filime. Wow. Uja Wikipedia ugasoma story cyangwa ukaja kuri IMDb ugasoma hirya ka synopsis ubukorose muri filime. Mugabo danje nkitangura mu mezi nk'indwi ya mbere. Nararaba filime nkayimara pe. Mugabo kandi uraba filime ukayimara navyo ni vyiza. Mugabo nkanje rero nabonye ikosa ndavye filime ngo ndayimare. Ndayisigura nabi ibiri imbere voilà. Kubera wari urabizi. Nanje mba ngomba adventure nk'abandi bose mbone ibintu nazi. Okay. Nuko bigenda. Ariko ku rundi ruhande kuba nubundi tukivyidogirwa n'ibihugu bibanye yuko mu Burundi abasobanuzi mu filime atari benshi, aba YouTuber atari benshi, n'abahari donc ugasanga bavuga ngo bagira utuntu duto nyene. Mwebwe abavyitanze donc abitangiye imbere abandi murashaka gufasha kurema abandi nkubu ari nkabaje bakubwira ati ndi determine nta gusubira inyuma ndi decisive kuri kigenda. Urazi nanje ndashobora kuba mfise abagenzi n'abandi bashobora kuba babizi. Hari filime nakoze ryari numva bavuze ngo ni filime yitwa Durandar, ni igihinde. Ihuza uwango wa Pakistan n'Ubuhinde. Ico gihe muri iyo filme umugabo umutasi yabwiye mugenzi bati nimba barafashe izi plates z'amafaranga baja guhera muri Dubai bafata plates z'amafaranga y'Ubuhinde baza kuzihereza abansi ari wa Pakistan bitanzwe n'umushikiranganje wacu. Menya ko umwansi w'Ubuhinde wa mbere ari Umuhinde, Pakistan ikaba umwansi wa kabiri. Nuvuga waunira rinzi nk'umwansi ujya no umwansi yagira kabiri. Umwansi mukuru uyu mwene wacu nyene uyu niwe mwansi mukuru. Sinzo kufisa abagenzi ushobora gusanga atana subscribe baraguha basi ntana kurabira ibiganiro subscribe basi gusa. Ni kuvuga umwansi w'Umuhinde n'Umuhinde munya Pakistan azanyuma. Indangagaciro zo gukunda ivyanyu n'abanyu izo zimaze kumenya ibihugu biki muri yisi. N'Umunyamerika n'Umunyisraeli baza kubona ko Umunyisraeli ngahaboza ngahe Bujumbura ugasanga umwe aba mu Kinama, Umunyisraeli mugenzi we aba mu Kanyosha. Kugura umukate akava mu Kinama agiye hehe mu Kanyosha kurondera kuri mwene wabo. Bera nkubira ntabara gusobanuye je bambwiye ngo nta murundi yosobanura reka ivyo bintu murundi reka bene ivyo nuko byavuga. Nza abantu benshi uyu munsi bariko baranyegereza kubera amaze kubona nanye narafashwe ukuboko nta umuntu n'abantu narafashwe ukuboko ugasanga biriko biraza abantu baricara muri sare bakaraba karyoherwa nyine ukabona nyine hari n'igihe ugira akavizi ntaho bakuza ukicara gusa muri sare ukabona abantu baryohewe filime irangiriye ahantu yindi iri hehe n'ibintu nk'ivyo bya bintu kweri n'ivyo biriko bigenda neza. Mugabo mbere bava ngo nta murundi usigura filime rekera bene ivyo si ivy'Abarundi wana ufite umenga ikintu c'ubuhinga nta barundi bokijamo. Ni kuvuga dusubiye hahandi kwanza. Umwansi w'Umuhinde n'Umuhinde nimero ya mbere Umunyapakistan azanyuma. Gukunda igihugu rero ni gukunda ega igihugu sije nayo buri. Yego. Nagira igihugu n'abantu. Ta abantu bahaye n'amatongo. Ni je na wewe. Turakunda igihugu gute ntaragushigikira wewe.
niwumva ukunzwe mu gihugu cyawe uraza ukora abanyamahanga aribo ba mbere. Sinzi umuririmbyi wacu yavuze ngo muharige nibaza ko Bujumbura ari kapitale yande nimba ari ya Tanzania kuko ukataha Diamond sasa mpangiye ukatari anyu kumva abandi none koko twebwe turi ushobora kubesha ngo none ko atabintu bizima musohora koko abarundi mama bikokoye mama bikokoye ariko uri kuri kokoro uja he bariko barakugaya ntibakeneye no kukumviriza benshi muri bo. Hari n'igihe usanga wakoze ikintu uvuga ati banahankeneye support kwanza ari wacu mbere na mbere ukababura urababura. Je nkitangura YouTube naratangajwe n'ukuntu fan base nini yari yo mu Rwanda Tanzania ndavyo ko bikurikirana ibyo gusanga Burundi biri ku munyafi wa gatanu ngira ukaza gusanga ba diaspora ibere hanze ntibakumenye kumbura kumenya yitwa Kim Production Desa 57 Desa 57 ni kameme abantu bari kumva ko umuntu n'umubare mugabo ntawe ndo kwa ntare nyine mugabo abantu benshi ntibavita ntubabaza ivyo onye ntibibaraba bakeneye ivyo bashaka. Navuze muri Timotheo ngo abantu bazaba matwa bajya bakumva bishakiye bo nyine muri zo gahunda ariko dukwiye kumenya ko nyine mu Burundi yaracari akantu iwacu no akantu ugomba gusa umunyamahanga ni wakaze. Bano abantu umuzungu agino ko bafise icubaro gikaze. Umuntu wese uzorabe neza abenshi si bose pe abenshi ni yarenze gusa umupaka gihariya umva garuse ngo bwosera ngo mjomba unajua none ivyo nibiki indwi imwe Tanzania mjomba umva nibibazo ni kuvuga rero turakunda ivy'abandi musumba n'ivyo wacu nta nico bimaze ivyo wacu muri make ni kuvuga rero uri kokoro kushoboye kose ukabura. That's why rero abandi kuza barahari ni benshi nidakeneye kubamenya. Nagira ngo ubwire ngo iwacu ni hantu honyene baraba uwifashije kandi uwaca bamwiza cagira agaciro warifashije sawa bagabo abantu bitege ngo bazogufasha bagufata ukuboko biba hake muri bake bagabo Afrika ugacusanga naho nibindi bagabo Afrika je ndayitahura nyine ni yayindi koko niho wamwara bose nziremba turi gutwara umwanya yavuze ngo isi ngwagera n'ibinogo bitatu. Ikinogo ca mbere kirimo abantu bagerageza kuduga umwe akivuyemo gusa aca afata umugozi akaduza uwundi nawe akaza mpaka bose bagahemba kabavuyemo abona abanyisirayeli n'abanyamerika bajya abantu baze gufashanya ngo bajye mu cyanku bundi. Ikinogo cya kabiri ngo kirimo abantu ngo umwe aragwana agisohotsemo avuga ati fye abagiye abandi muri igwariza iyo ni isi y'abanyaburayi uteye imbere niwe birakurara abakapitalisite. Ikinogo cya gatatu kirimo umwe aragerageza kuduga mufata ukuguru basha ntatuvane ngaha anyimanura bakamanura. Ni kuvuga ico kinogo cya gatatu n'ugerageje gusa kuburira ngo asohoke bavuga ati kwegera ahubwo manura subire ngahasha araja hehe tugumana ha ntavyo vuga ati ahubwo twosunikana kugira tuduge twese. Ivyo biri mu binogo vya mbere bibiri ari majambo yavuze umuntu ho mwarabu bivuze rero ngo yuri Afrika yacu niko tumeze ibyo gushikirana wapi. Ni kuvuga ivyo mukora byose abandi mugabo bamaze kwisobanukirwa mpaka uyu munsi bashira imbere impano ziwabo ari impano ziwabo. Ariko uravye nko dufatira ko muziki urakeka hagati y'Uburundi no Rwanda ni bande batanguye kugira hiti mu muziki cyane. Iconzi n'abanyarwanda bamaze gushinga intayi bigiye ku Barundi meme nantuze na Rose Muhanda avuga ati je nize kuririmba mfatiye ku Barundi. Uno munsi turihe bariko barakora cyane ariko urakeka Uburundi bwose twize gushikira kwanza biwacu bijya umuntu akwiza umuriyoni agacigi kuba mu gihugu bana umuriyoni ngo mukomeze ngo keep pushing forward ngo umuriyoni ngo rageze ngo ivyo uwo kibikora mu Rwanda ivyo ninde muri Tanzania ivyo onye birafise n'ijambo umuriyoni ndakano gatoye ahubwo kukwiza buri mega ahubwo ntahiragera mukomeze mugabo ngahanye kwije umuriyoni ngo bajama ngo oya vraiment kubera ngahanye twacafise ikibazo kimwe cyo gushika entertainment yacu irahari mugabo hari ibintu barumva kamengo ngo none nk'ivyo onye je ndibuka tugitangura kuri Buja TV aho nkorera
aho bacisha amafilime yanjye bakicugura irya televiziyo hari umunyamakuru yito yarahaguruka savye ijambo atakindi agomba kubaza arabaza ngo none ngo muri programme ngo mufise ngo harimo na programme ngo yagasobanuye nko tubizi muri ya makartier unimvira nk'ico kibazo ko tubizi nko muri ya makartier urashobora kuba warize mon frère warize neza ururimi rwawe icyongereza mbere uri umwarimu w'icyongereza tuve handi hose muri kaminuza ariko filime tuguhamagaye ati sigura ntubishobore dushake tube tuciye muri sale gusa telekomande tuyifate no muri salo dutere pause bavuze iki tubwire ni wowe kivuga kandi ufise doctora mu cyongereza nimbe nabaho numbaze magabira abaho tukubiri hose tukagira uko tukagira pause ivyavuze tubwire ntubitubwire birashoboka ivyo ndabizi kuri benshi mugabo gacibona umuntu arahagurutsa agomba gupfovya ibintu ngo none byagasobana ko tubizi hariya rekera abantu n'imyuga yabo sibyo we nimba utabikunze urabireka abikunda bakabiraba ariko je ndavyemeza neza ko abantu baraba filime zisiguye baratahura filime gusumba babandi bigira ngo barize cyane ngo ntibarabize siguye ivyo ndabizi ndabihagaze kijana rimwe kwijana hari n'abahora bavuga ati atururimi ndagumva ati mugabo kubera ko atari goma vukiro yanje hama hari n'ubundi tuntu tunsiga ati reba hakonja kugwana n'ururimi nongere ngwane n'iciyumviro amemeta reka ngwane n'iciyumviro gusa rega indi abantu benshi barazizi none wewe uragwana intambara zibiri cyane urumva rero biragoye rero mpamvu dukwiye kurekera bene ibintu babikore abandi barabe ego baranka rimwe ngo abasiguzi baragira induru si bose bagira induru s'il vous plaît no hari abandi batagira induru none filime iri muri action basaze filime bari kwirakoma induru kuko nawe utogiriye umudi nyine bagabo batuje utuzanya nayo uyu munyamakuru yarahagurutse ngo tubizi muri ya makartier utanguye kwanza kagayi ya makartier hari amakartier none se mva biragoye menga abantu bose muri make ufite ukwakira ibintu bishasha nivyo bigorana mu Buganda katandika nimba ukita katandika niko gasiguye nta mikino bagira mu Buganda ho n'urundi rwego cyo kwabira ngo filime z'ibizungu abazungu wabo filime y'umuzungu bayikubita mu Ruganda nta musiguzi bo barahari nyene zibose bagabo benshi muri bo n'abamodoka bifitiye gusa ni business yahawe agaciro waruzone nimba ukunda cinema yawe erega nibandika niyo ko novuga ati ngaho ni mu kinama rero none umunyarwanda niyumva kinama ntazo bahamenye ubaruzi ko arabarundi benshi bariko baribagira ikirundi kubera gukurikirana filime zisobanura z'inyarwanda kubera iki influence ururimi rwo mu Rwanda ariko urabyumva nk'ubunye mu kirundi nta musobanuza abaho siko habaho umusiguzi mfise umugenzi w'umusiguzi bita Genius niwe akunda kumbwira ati reka ibyo bintu mwebwe nta musobanuza abaho haba umusiguzi gusobanura mu kirundi gukura ibiharage mu ngano ntuzi ngo nibyo gusobanura gutora ibintu mu bindi urobanura usobanura turabasiguzi mugabo bivaye n'ama expression uravye imbuga z'amadocumentaire usanga hari n'abantu ariko kandi burya sinzi kuri abibona iyo influence y'ururimi rukoreshwa nyine kubera n'imbuga zabo zinakura cyane sinzi impamvu izo terme zabo z'ikinyarwanda zigenda zigunda terme z'ikirundi nk'umwakararo ngo Fizo Satubi Kiriku akoze amateka kuri stade akoze iki amateka amateka ni histoire saho gusa tugende kurinde dramati nabo nyine urumva ararimba bwo kumva agukubitiye akanyarwanda shaka urabe n'indirimbo numva influence iracaza mpaka kubi wacu genda no kuri Be Face on the Floor yaroma ngo igitekerezo nagira ngo niciyumvira ni kwa ruko burya usanga rero turiko turafatwa mpiri turiko turandura kandi oublier sa langue c'est oublier
kiritire yiwe ni kuvuga wibagiye ururimi rwawe wibagiye umuco wawe direct nk'ubu donc kuri ako kantu hakima kajanye n'amateka amateka ni kinyarwanda gisigura histoire nico ni gifaransa ariko ja mu kirundi ja mu kirundi gisigura kahise twe mu kirundi okay amateka no mu kirundi kirabaho ariko gisigura amategeko nico gituma abashinga amateka bitwa n'abashingiki bashinga amateka voilà amateka n'amategeko okay urumva cyo kintu influence irigumiza kuri twebwe mpaka uyu munsi umva biragoye cyane dutegereza kuraba ukundo natwe dushikirana kwanza mbere na mbere mutipa yamambwira sone kuki twebwe ivyabo bitugerako tukavyumviriza natwe tubageze ko ivyo wacu atabanyarwanda barakunda ikirundi nabo nimba utabizi tuje mfise abagenzi barenga umwe bagomba kumva ikirundi haba nanje ubwanye mfise abagenzi benshi bo mu Rwanda bakunda kumva turi kuvugana urumva ko bakeneye kuvuga ikirundi nyine urumva ukumva ngo burongo mfise ikiyumviro uri kuragerageza uri kuraza kabisa avuga ikiyumviro aha urumva biriko biraza nyine barabishaka nabo none abo kubikora ni bande twebwe dusanga twebwe turi gushigikirwa nabo banyarwanda nyine rero bariko badushigikira muri entertainment yacu udukomantere n'utwi wabo twinshi umurundi arihe mwene wacu ari